Twongere tubaramutse kuri GFLG. Uyu munsi rero tuje kubabwira insobanuro y'indi zina. Bamwe mu badukurikirana batwandikiye batubwira ngo tubahe insobanuro ry'izina Alice canke Alicia. Byose bisobanurwa kimwe canke byose bisobanurwa kumwe. Iri zina rikaba rifise inkomoko ku izina ry'ikidagi ryitwa Alice. Rikaba risobanurwa ngo umwana ukomoka mu muryango w'abakire canke mu muryango w'ababosi, umuryango w'abatunzi. Umunsi wahariwe aba bantu bitwa Balisi canke umunsi wabo ni itariki 16 z'ukwezi kwa 12 niho bahimbaza umunsi wahariwe abantu bitwa iri zina. Twifashishije ikinyamakuru co muri Amerika About Life, Alice ikintu ca mbere ngo aba bantu bazwiho bitwa iri zina ni abantu bazwiho akantu ko kwambara neza, ni abantu baziho akantu ko kwiyitaho. Mu bisanzwe Balise bita ku mubiri wabo gusumba ikindi kintu cose. Imbere yuko asohoka mu nzu canke imbere yuko aja ahantu habona abanza kwiraba akavuga ati abantu baza kumbona gute canke ngaragara gute imbere y'amaso y'abantu. Aba bantu kandi ngo bafise ngo akantu ngo ko kwiyemera indani muri bo, n'abantu nyene bihagaze ko mu gihe naho yoba yambaye nabi canke naho yoba adasa neza ashobora kukwemeza yuko asa neza canke yambaye neza. Akenshi muri groupe abakobwa bitwa Balise akenshi usanga ari abantu bayoboye, ukunda gusanga muri groupe y'abantu ari abantu bazwi cyane, ugasanga ni umwe mu bantu bafata ama decision muri groupe yabo. Aba Balise kandi ni abantu bamenyera abantu vyoroshe, nk'ubu umutwaye canke agiye ahantu hashasha ntibimugora kumenyerana n'abantu ahasanze, naho uwo mutwara mu kazi mu gitondo aza gutaha ku mugoroba abantu bose bavugana batwenga. Iki kintu ashobora kibaziho abantu bitwa iri zina Alice. Iyo hageze mu rukundo, uyu Alice akenshi bavuga yuko adashobora gukunda umuhungu umwe, usanga afise ngo abagenzi benshi b'abahungu. Rimwe na rimwe hari n'igihe mu mwihenda ko canke mukamwibesha ko yuko asohokana n'abahungu benshi, ariko kubera yuko uyu Alice canke umuntu yitwa Alice usanga afise abagenzi benshi b'igitsina gabo b'abahungu, abakunda gusa yumva yose abana nabo akabagira abagenzi cyane. Nico gituma benshi baba bavuga yuko uyu Alice ashobora kuba adakundana n'umuhungu umwe. Ikindi naco abakobwa bazwiho nuko ari abantu baba bifuza kumenyekana. Umukobwa yitwa iri zina arakunda ikintu cyo kuba umusitari canke kumenyekana cyane. Niyo mpamvu akenshi ukunda gusanga aba Balise bakunda gukora ubuzi butuma bahura n'abantu canke ubuzi butuma bagaragara imbere y'amaso y'abantu. Ntashobora gukora akazi ahantu hashikira muri biro wenyine adahura n'abantu, kuko wewe aba yifuza yuko abantu bamubona. Ni abantu usanga afise amajambo menshi kandi n'abantu usanga baryoshe kubana nabo, kubera yuko usanga aho bari badahora canke aho bari usanga haguma hari kimwe bita vibe canke kuganira, ugasanga gumatera inkuru zitwenza zahanaha. Niko aba bantu bitwa iri zina usanga bateye. Reka turangize turamutsa ba papa Alice na ba mama Alice canke abantu bose bitwa Balise tubabwira ngo turabaramukije cyane. Nimba nawe ufise umugenzi twiri zina ushobora kumupataje iyi message kugira ngo abandanye yimenya. Murakoze.